Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kanamwe mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turi kwigenekerezo rya 7 Nyakanga umwaka wa 2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu katuzitangurire ku makuru akomeye cyane dushikiye muri aka kanya avuga kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Marshal Guillaume Bunyoni. Kuri ubu umwe wese aribaza ese yoba aherereye he mu nyuma zuko abagojwe mu mabanga yiwe, ni mu nyuma zuko yiswe igihangange n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho yagiye aravuga doma gatoke kuri iki gihangange gihejeje igihe kitari gito ikivugwa ku bijanye no gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko Marshal Guillaume Bunyoni yoba ari mu maboko y'abajejwe igendereza bariko aragirwa ko amatohoza ku vyaha bikomeye cyane. Ese ivyo vyaha ni ibihe? Aracashitswa mu mpimba nk'abandi bose? Ivyo nivyo za kumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma zuko Gervas Ndirakobuca utazirwa ndakugarika kuri ubu nawe nyene yahejeje gushika mu mabanga yiwe y'umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nawe arahejeje kugira ivyo atangaje na cane kubijanye n'ivyo yasubirira. Amakuru dukura kuba hafi kuri we nuko abinyujije mu ikete rikomeye cyane ahejeje gushira hanze. Aravuze vyose kuri Guillaume Bunyoni wari warigize gihangange ku butegetsi bwa Gitega. Ibintu birakomeye cyane, ni mu nyuma zuko hari nabandi nabo babogojwe mu mabanga yabo. Uribaza bone bande nabo raza kubumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu barahejeje kudushitsa ko inkuru ikomeye cyane nayo tuza kugushitsa ko mwidonido. Ibi vyose vyaje gutangura umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaravuze amajambo akomeye cyane nayo tuza kubashitsa ko. Kuri ubu ngubu hari ikete rihejeje gushirwa habona n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye risaba igipolisi guhita gita mu mvuto Marshal Guillaume Bunyoni ataraja bukuru bibe. Ni mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane avuga yuko yoba yahejeje gutunganya umugambi wo kuja bukuru bibe akava mu gihugu c'u Burundi. Warabo bakorana bari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, abo ngo nibo bariko bararondera ingene bamujabutse urubibe agaca hungava ku butaka bw'u Burundi. Ese vyo biramushobokera? Bo ni bande naburaza kubumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Hari amakuru akomeye cyane kandi avugwa mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amakuru akomeye cyane nuko kuri ubu wahejeje gucikamwo ibice. Hari abari ku ruhande rwa Marshal Guillaume Bunyoni kandi abo ngo barashobora kuba ari bo benceka. Hari n'abari ku ruhande rwa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ayo makuru nayo abamenyesha amakuru bacu bayadutohoreje turaza kuyabashitsa ko yose idonido. We wicu usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabono fyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene fyondeko. Hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi. Reka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuzi tuyakuramburira yose idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo. Ni mukanya inyuma y'aka kanaka. Turasubiye kuba kaze nshuti banywanyi bacu kuri wewe twumvirizo herereye irya nino makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi kanamwe mwese mutwumviriza muherereye irya nino mu bihugu bibanye, namwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turi kwigenekerezo rya 7 Nyakanga umwaka wa 2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndakwibutsa ko iyi ari BG TV kabari yombondesha kuri yo nyene rudendo ronka ko amakuru tabasha kuronka hande, aho umurwi wabamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru bakayatosora neza hama bakayaturungikira natwebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane. Kuri ibintu vyahejeje gukomera mu gihugu c'u Burundi ni mu nyuma zuko mwaka gatondo umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavyutse abogoza mu mabanga. Ni mu nama y'abashinga amateka yabaye giturumbuka gaca ifata iyo ngingo. Generali Ndakugarika akaba ari we yaciye asubirira mu mabanga yiwe wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Marshal Guillaume Bunyoni. Ni mu nyuma zuko yigize igihangange agaca atunganya umugambi wo gutembagaza ku butegetsi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko nkuko yabivuga mu majambo yiwe yarahejeje kumunesha mubogoza mu mabanga.
nubwo ivyo vyahejeje gukurura indyane zikomeye cane kuri ubicuka kiriko kiratutumba mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho bivurwa yuko kuri uwo mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD hajeje gucikamwo ibice bishika kuri 2, kandi ngo abenshi bakaba bashigikiye Marshal Guillaume Bunyoni yarafashe igihe kitari gitoye cyo kugirana ibiganiro na bamwe mu basoda bakomakomeye, arabumvisha ibijanye nuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adakwije kuba yarongora igihugu c'u Burundi. Ivyo nyene ntivyo biriko birakurura indyane zikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi no mu butegetsi. Nubwo biruko kandi amakuru adushikira nuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari yaregiye mu Bunyoni wenyine yabogoje mu mabanga. Kuri ubu ngo amakuru adushikira nuko mu biro vy'umukuru w'igihugu no muri protokole yiwe hari abenshi babogojwe mu mabanga yabo. Ni mu nyuma zuko hari n'abatahemye kuvuga yuko kubogozwa kwa Bunyoni gufiswemwo uruhara rukomeye na Generali Gervas Ndirakobuca atazirwa ndakugarika, yahora ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano, ngo bikaba ari ku cifuzo ciwe cyo kumusubirira mu mabanga yahoramwo, ariko ngo bikibonekeza cane yuko Marshal Guillaume Bunyoni yari igihangange koko yatazirwaga Marshal bataguhuza n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kwigeze kubako. Uyu yafatwa nk'umuntu akomeye mu gihugu c'u Burundi. Amakuru dukura kuba hafi mu biro vy'umukuru w'igihugu akatubwira yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu yahejeje gusohora itangazo rikomeye cane risaba yuko uyu wahora ari umushikiranganje wa mbere kuva nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiriye mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020. Kuri ubu noneho nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye asaba yuko yaca atabwa mu mvuto atakirinzwe gusabwa. Nubwo vyagenda uko mu majambo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagiye aragaruka ko yagaragaza neza ko mu butegetsi bwiwe harimwo abatipfuza yuko yabandanya kurongora igihugu c'u Burundi, akavuga yuko harimwo abigize ibihangange bagira bamutembagaze. Bamwe mu bategetsi na cane aba hafi ku mukuru w'igihugu baragiye bashira ayo mabanga hanze bavuga yuko ivyo vyaba bigirwa na Marshal Guillaume Bunyoni. Haraheze igihe kitari gitoyi ku mbuga hwaniro hibonekeza amakuru ajanye na kudeta yariko irategurwa n'uyu Marshal Guillaume Bunyoni, harimwo abakorana nawe bari inyuma y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngo bariko bararondera uburyo bamujabutse urubibe agacava mu gihugu c'u Burundi. Ni mu nyuma zuko kuri ubu ngo ku kibuga c'indege kanirya nino mu mabarabara hahejeje gushirwa ko abo mu biro vy'igendereza. Amakuru adushikira kandi akavuga ko Marshal Guillaume Bunyoni kuri ubu ari mu minwi y'abajejwe igendereza. Amatohoza akomeye cyane akaba yaciye atangura kuyu wahora ari igihangange. Abanyagihugu bagirirwa nabi n'uyu mutegetsi yarakomeye mu gihugu c'u Burundi batanguye kwipfuza yuko yaca ajanwa mu mpimba, ngo bityo akaraba abo yashirako ko bamerewe. Amagaca yumva amakuru adushikira ava ku kirimba c'umukuru w'igihugu bikavurwa yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngo arinzwe bitigeze kubako mu gihugu c'u Burundi. Ni mu nyuma zuko bivurwa ko nubwo Marshal Guillaume Bunyoni yapfungwa canke se agacahunga, umugambi wo gutembagaza ku butegetsi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wo ubandanya, na cane ko ngo hari bamwe bafashanya mu mugambi bakiri mu butegetsi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ngo ntabwo araheza kubogoza mu mabanga barimwo umugambi wo kumutembagaza. Amaperereza aracyakomeje rya nino mu nzego zitandukanye. Biribonekeza ko mu minsi mike hashobora guca habogozwa batari bake mu mabanga, bikavurwa yuko ngo vyoba ari nk'amavugurura amashasha agiye kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko ivyo kandi ngo birashobora gusubiza igihugu inyuma. Hari bamwe batanguye kuvuga ko kudeta yoba yapfuvye, abandi nabo bakavuga ko ikibandanya. Abamenyesha amakuru bacu bari irya nino bariko baradutohoreza amakuru akomeye cyane biza kugenda bibashikira. Turaza kubibashitsa ko vyose ido nido ico usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone fyondeko racubona hari akazogira naho nyene fyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi ntuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Bidisho TV.